gucanwa ku isi ndagusigura amahoro n'uwo mubakanye yego nta kindi ashimika ngaho nta kindi oye ndarushe reka nje kwicara yagiye by'urubanza nturinde ubisubiriramwe kuko hashi cyane nabyikuye ko kabisa aya kabisa nabyo birumvikana rero byikurako aho bitumvikana kandi umukobwa wawe umukobwa wanjye avukana n'umugore yarerewe hajya turamukuza ariko urumva intererano nizo narazibahaye ko yakutse cenja kumandagara amara mahera kare ndonda bisibikire ngo uje kumpekarika birateye isoni kuko abantu bazo kuvuga urabona ujya mukobwa ni nk'umukobwa wawe ko mwaramuretse yego twaramuretse yarahakuriye ariko ni bofre rero siwe yoncira ishati ngo ndeke ivyo ndimo bindaje inshinga ngo nije ntegura urubanza ngo rurandara utegura baje abamushimye bashaka kumutwara iwabo reka ndakubaza iki abazoja kurimira reka ndakubaza iki none ujya bofre nyene arafise abavyeyi oya yari kuza kurererwa iwanje afise abavyeyi none wumva ari iki none ngo barapfuye ni usigara umuvyeyi ujya umufasha wawe nawe niwe nyina ibyo nibyo ntashaka kwemera oya ibyo nibyo ntashaka kwemera ntaziza guturana iwawe ibyo nibyo ntashaka kwemera rero mufashe basi akuvireho muterere umviriza umugirire urubanza hama yigiye ibyo si ikibazo ni inyishu gusa ujya mukobwa igituma nanga kumuterera kirimo n'ibindi utazi wewe urazi indero mbi y'uyu mukobwa we ntazibariwe wewe wabivuze ko ari twe twamuritse kuva akiri umwana none hajya na mukuru wiwe ntamubona neza kubera urukundo amufitiye ntamubona amaso akunda ntabona neza ariko jewe naramubonye ko ingeso yiwe asha wazotunurira amaso we ntabura ahubwo abahungu bubu ko bagenda batabajije basha nabafise amaso manini mwe wazotumurira nyene bizogira ingorane umviriza bahungu bubu bakangwa n'ibisayangana jewe ujya muhungu ndamuhaye pore hakiri kare sivyo muvuga ngo jewe ngo nkunda kuhakana ibintu byose ndi ndamuhaye pore ujya mukobwa yamuravye gusayangana ariko ntiyitonze ngo abaze werihira azomufyukana amuberengwe mu nzu sinzi sindagura azomufyukana nuko bimeze ntubona ko ari batatu bavukana bera umugore wanje Jariya nibo bakobwa bazima ujya mutoyi wiwe ariko Sania uyu wagira rongowe naramureze ndamunsi hajya bera umugore wanje nije ndamugora kuko ntiyandongeye agahungu kandi amakosa asigwiwe naho ndayamushirako urumva ndabizi ariko nta kundi none ngire gute nabyarira umuhungu nawe nagerageze aheke nyinore azitogosa urumva rero urya Sania ni ngorane werindi nabo ubwabo wajya ndibaza barabizi gusa nuko bamukunda bavuga bati ni mwene wacu reka turabe ingene nawe yoronka umugabo ariko bo bagira bamutekerere urufunzo kabisa ya mugabo ntacyo batwara ntiyitware ariko nese nshobora gutanga amahera y'ibanje ariko ntahaca wari umuvyeyi birenze kuri urugo amazi ubikore ka buvyeyi kandi umuterere ibishoboka n'umunsi w'urubanza uzumuvugira ijambo ko avuye mu rugo iwawe ariko burya hariho umuntu akubwira ikintu ukaciyumvira nk'iryo jambo uhereje ko avuye mu rugo iwanjye nivyo agiye nabi naho nyene noba niyerekanye ko ntashaka ahubwo gusa ni nkaho nsinze kabiri kuko n'ubu ndafise indero mbi
ntangumire hatazohava anyandukiriza n'urubyaro uratomboye ndatomboye yego hagenda hahombye umutwaye sivyo nyene reka nzobashigikire urubanza rube ntacyo bizoba bintwaye bagende baragutera amashurugwe kwa mutama hari ikindi kwa mutama bagende barisitaza yego bati tuvuye kwa mutama ku munsi w'urubanza ariko rero ujya mugabo amutwaye rega burya n'urubanza sinarugwanya kuko yaza kurugwanya by'ukuri nari kujya kubwira ujya muhungu ni n'umutware nkavuga amadefo y'umukobwa ariko ko nabiretse nuko nzikiye ko bagiye uravugana n'ujya muhungu none ananiye ajya kumbwira ati burya rero nzohava ziwawe nturaza karibu nta n'umwanya namuhaye wo kuvuga menshi ti karibu genda muze muriganirira n'ubundi aho mwahuriye siho narindi urumva no kuri gusa ushaka witwara none yari kumikijya afise iki basi urumva rero reka turindire mbo genzo bafasha urubanza ruhere byose bitungana yego uzabugize neza nagize ngo hama rero wewe unyaragase hariho inka numvise igwaye ndabira ikibazo cyacu ndahava yandukiza izindi nibyo uko turondera mu veterineri wewe niwe bitse uza kumurondera urumva wa mwungere wundi yari yantelefone ndamubwira kuta telefone mutama mbere kubimbwira ati nabanje kukubaza mfasha umubwira sawa Jembe mbona umengo mama doga aratevye cyane kweri asuko yihuta afise hayo yose ndamurindiriye akakwihuta bana none muhira no ni muhira mugabo ndafise ibindi bikorwa ngira ndafise ama devoir nkora ndafise ibintu byinshi byo kwishure muhira nawe urumva urabura cyane wose uragenda oya ushase yo kuryama ngaho urarara none aco bitwaye kurara ngaho ya amace nsiga mama wenyine hari kubera nari kumwe na mutama none mutama we aza mwijoro aza saa sita z'ijoro urumva fapi turekaye n'ibyo kwanza inyuma mdogo wawe aho azira hose muravugana naco bitwaye nagomba ndakubwira ikintu kimwe numvise yuko ngo mutama ngo muri misi nagikurira amahera y'ishure namaka yakugurira nanyi nivyo nivyo nyene nivyo nukuri sikuvuga ngo muri ino misi oya asha imyaka yose ni mama ahora ndihira minervale ni mama ahora angurira intuze nyamakaye ibintu byose ni mama mva mutama naco gufasha na kimwe nasha na kimwe yinjira sohoka ataha saa sita z'ijoro wumva atari mugabo nuko turabimenyera nawe gashatwe bigenza gute nuko nyine byamaze kugushikira nyine ucara ko ndi kuntu bikora urihangana bo ikandakubwira ikintu kimwe jewe nabigufashamo nukurihira minerval akugurira amakaye kugira ngo tumuruhure mama nawe areke kuruha mwana we sinzi n'ukuntu no gushimira noshima mama wenyine nabyumvise yoryohewa cyane yonezerwa cyane gose n'ukuri undire minerval ako nakano gato yamba gusa bufyonda buto gusa bikaca bigira byose ku murongo ariko urakoze cyane n'ukuri ikintu kiri ngaha nemeye kugufasha yego kandi murakoze ako turafashanya twese ubishatse ariko yego je buri kintu cyose uzokenera nzoguha ariko icyo no gusaba naje ni kimwe gusa nimba ushobora kubikugifashamo nta kibazo pas de problème about kugufasha ntacyo bitwaye amahera ndayafise buri kintu cyose ndagifise ntacyo nobura kugira ngo ndagufashe gusa kintu no kubwira gusa ni kimwe kandi bibe kwibanga n'umutekano mwiza unyemereye yuko tuba abantu umukopi n'umukopine byose birashoboka Kirateze ibyo bintu bwi binyemereye byose birashoboka ubwambe na mbere kwazo ko nuteye usa nirirenga utigomo uraberewe ukaya n'umuntu nka jewe sivyo uri mwiza bavuga ngo usa inyenyeri oya inyenyeri ahubwo
zirihangana mu kugira ngo zigushikire ubwiza bwawe ariko uraziruta. Umva n'inyenyeri ziragerageza kugira ngo zigushikire ubwiza ufise ariko wapi urazirengeye. Kurumva nkuko nuteye nkuko uberewe nkuko kandi umuntu nka jewe sibyo. Nzakumura ko nukuri jewe urani n'ubwo ko babwike. Urya mu mdogo amaze kunsazisha genda umuntu ateye nkubona mu bogare nyene meze fresh na chumbuze ariko uraba ngo mba umusaza kubera urya mu mdogo wiwa. None wewe uburi iki kwa mdogo? Nabwo mu rukundo rukwiye. Seze uko nateye. Ariko tubanije nawe vraiment everything itakuwa tu ni power. Icyo ushaka zo nzoguha ushatse amafaranga ku mwanya ayo ukeneye yose nzoyaguhereza. Gusa kintu kimwe gusubira umukopeni. Kandi ufise umugore? Umugore se bise. N'umugore akaba ari mamdogo wanje. Inzo none wumva ko byumvikana. Nyo ndina kubwiye bije kubanga gusa twigire nk'ibanga nyene. Oya. Nabanga ry'abantu babiri. Umunsi n'umunsi bizomenyekana. Kandi je cyo cyana cyo nokora. Nyumviriza. Oya. Nabwo namaze kubyumvira kuri uwo munsi gusa. Mvise igihe kirekire nuko ndavyiga zo bikubwira. None ndabikubwira cyo byanga vraiment. Ibyo bintu no kuri jewe. Nukuntu ndagusonera ku buryo icyo kintu nigitahurise no kuri. Koresha basi. Sindi nukuntu no bigenza ngo nje ngaho ngo dukundane ngo bikorere basi kubera kugusonera basi bicu bikoro uko nyene basi biko nyene. Kandi no gusonera. None umuntu asonera uwundi wumva yo gukundana n'umugabo mama mdogo wiwe. Oya. Ndagukunda. Kandi nifuza yuko ubu wanje. Urakoze kubunkunda. Nuko nyumva. Nicyo gituma birirwa bivugira buri munsi ngo nakumya amaje nakona kwenye glass nivyo. Kandi kanatsinda rero n'undi muntu yaririmbye ngo ni wewe tiro ryanje ni wewe vyishimo vyanje usana amazi yo kwiteke. Kurumva ibintu byiza uzobironka kuri nje akajuyiza naka anya gukoririmbira nza kuririmbira. Kuririmba byo numva bizi. Gusa numva ko utangiye kubikunda kuririmba nkunda basi n'umuntu nanye n'uje bacumukunda basi. Kuva nkivuka uri umuntu wa mbere mbona yubahuka. Kubera ibyo bintu wabona ari ibintu bisanzwe. Umva n'ibyo bishoboka. Apana nibyo bishoboka. Sinzi nuko nzosubira kubona wewe. Nibibaho. Ibyo bintu nibibaho. Kandi nibizigera bibaho. Uramenya yuko bavuze ngo love is crazy. Crazy yawe we rero irarenze. Kandi ngo amasakunda nabona neza. Kuvanga umwana na nyina. Umwana na nyina unyemereye tukaba kintu kimwe uwo nyina wawe ntacho azofamenye atari ko ugiye kumubwira. Ibanga ry'abantu babiri ntiribaho ndakubwiye kandi ndabisubiyemo nibizo ibyo bintu nibishoboka. Oya ntumore ko kwanza kuko je nshavura nabi. Oya reka kwanza ibyo bintu nshavura nabi. Reka ibyo bintu kwanza mva ndakubwire sibyo. Ibyo bintu byo kuvuga nani isoni. Kwanza uko mana we none ntugomba gende gute none turaza kuvugana none. Je n'ukuri ibyo bintu mbwiye ngira basi ndagubasa amafaranga basi ngaho. Ayo mafaranga yawe nayo nshaka n'ubwa mbere nari nabyemeye kuko sinari bwumvise ibintu. Reka ndabasa minerva. Sinari bwumva ibintu wari ayo mana we reka nigire reka ngende iryo ni ibara kumutemere. Oya ndagiye mana we isirarema. Sheri none kushavuye nibiki nibiki kushavuye wagiye safari. Oya none twari wantumva none ndagutuma ahantu ukagenda imyaka n'imyaka utaragaruka. Nawe nyene nawe ntuzi ko
utwenge wowe nawe ukize umuntu agomba gufa wowe byagenze gute wahamusanze canke wamubuze ahubwo yenda kubazi wari kumwe nande waciye kwande wari kwavugana nande none nka ubona noca kwande namubuze sheri nukuri ubona uca kwande simbona ufise n'inzobe ukaba umeze bye gusa umeze n'ukundi kuntu nyene ubura abantu uko bavugana nabo nashimye wewe none hari undi nteze gushima atari wewe bon ngira ibyo wakuye hari namubuze ngaza amasa moya z'ijoro nta kibazo kandi akubwira ikintu ngomba ndaguha agasopo kandi uzumubwire umuntu ngomba ndakubwira uwo ari we agasopo nyabakishe none wamushavuye igihe cyose nta no gutwenga iminsi yose shaka ndagutwengere none utatugeje otegerana natwenze nyumva ndakubwire genda ubwire ujya umwana w'umukuru wawe mwana mukuru wanje kanya kagakobwa nimba ni kandi yagene akana kandi yajya numbaza nimba ni Dani numbaza mwana wa Bera uwo nyene genda umubwire ni nduwayo ni mungana sheri yagize iki nyumviriza gusa ndakubwira ibyo uza kumubwira mubwiye nduwayo ni mungana ahantu nduwayo honyora wowe nabwo wahonyora none yagize iki sheri mbari kajya kana kangana kujyanye kaza kumira ko je ngo dukundane jewe ubona je navyo bakuvyo bintu kugenda kubwira buryo abunyi ndakubwira eco nomera kuri jewe niko yakubariye sheri ubundi munsi akaza kwirahira kandi akambwira ibyo yambiza kumbwira nzomukubita nzomwetsa ndakubariye nukuri mu muryango wacu ibyo ntibihari nta mwana yo kubahuka ngo arazi yuko uri umugabo wanje je ndamubeshe oya je ndabeshe oya ntumubeshe kandi sibyo niko no kubarira sindamubeshe kandi sibyo uvuga ashikira amafuti iyo ngeso ntayo dufise no kuri mu muryango usigaye ushikira amafuti urazibagiwe uranyibagiwe sherere kishavu nuko ndakubaye uranyibagiwe tuyage twumvikana dushire hamwe ushaka nawe kuza kurara ahantu habi ubunyene ndakuvura igisura ubunyene ndeka je ngira kuvuga ivyo ndiko ndavuga cyo ngira ko ngo nibijyoshoboka umva je ndiko ndabubeshe basi nzomubaza je nzomubaza ni abinyemerera je nabikubwiye genda umubwire kandi umubwire ko jewe nawe yani tutangana urumva ko nzi yuko ivyo bintu atavyo yokora yoba ari shetani yagute yamujiye mu mpaka kora ivyo bintu ni shetani yiwanyu je numbaze nimba yagiye kubatoranya kuri mwebwe ko nawe guko sigenda kubona muri misi nawe se yamaze kundi kuntu rabaho ndakurungitsa ahantu urabona kuntu maze amasaha yose uko agenda ahantu gusana kurungisa n'iminota 30 uko urumva nakagesha ke gutora kuri mwebwe nyene babanye nabiwe oya reka kuntu kashero ngenda kubareba ariko igihe tubanye ngaha muri iyi nzu nturamenya ingeso jewe kuburyo bavuga ngo yatoye ingeso yiwacu ega urahisha urigira ko uri ntama nyene ukigira ko uri umweranda kuri jewe ariko urahisha je ndiko ndabihinyura kandi niko naremwe kandi umenye ko ndagukunda sheri nuko umutwaro kuzigo uri kurabi nta musi numwe uzasha nzawukunywesha Dawe n'amakuba muri iyi nzu mana ukunda udakundika ni nk'imvura igwa mu ishyamba uko biri kose simbona ko Daria yo kubahuka umugabo wa mwene nyina umugabo wa nyina akamubwira ngo yo sindavyemera ahubwo uyu mugabo afise ibyiwe arimo ndazi ko akunda ingore hadi usanga ariyo yakabyonze nta mateza kumubeshera sindira nzomubaza iyo ngese ijya mwana cyo ntiyo yobwira rindira nzomenya ibyiwe